ibuye rigumya imfuruka kandi abantu bose bava mu mihingo yose bakagenda kuri iryo buye niho imaka. Yesu acarabandanya ati nico gituma ndababwiye ko ubwami bw'Imana muzobwakwa bugahabwa irindi hanga ryama imbuto zabwo. Urumva Yesu yasize yerekanye ko ubwami bw'Imana abisirayeli batezwa kubwakwa bugahabwa irindi hanga. Uyu muyahudi rero yarabizi nico gituma yashoboye no kugira iki yashoboye no kurira arabona ati nukuri bya bindi byanditswe noneho birabaye. Hanyuma rero Sheikh Hassan Muhammad ico gihe twabonye ko amaze kuvuka ntago yonse ibere rya mama wiwe iyo misi ibiri kandi no mu misi kurikira ntiyonse ibere rya mama wiwe none yose ibere ryande no kuvuga ko aho nyene bamaze kubona ati none umwana amaze imisi ibiri atonka ibere rya nyina bace barondera hariho umukenyezi yari ngaho muri Hayubani Hashim. Uyo mukenyezi yarasanzwe nawe ariko aronsa umwana wiwe bace baramusaba ko rero ashobora kugira iki ashobora kumwonsa na Muhammad. Niho rero baciye bamuha uyu mukenyezi nawe yitwa Suwaibatul Aslamiyya. Suwaibatul Aslamiyya niwe mukenyezi yaciye yonsa intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yaramwonkeje uwo mwana hagati y'imyaka y'imisi kuva kuri uwo munsi ugira kabiri gushika ku minsi nk'umunani 6-8 uko oye. Mu nyuma rero niho nkuko kameremere k'Abarabu kari kameze hariho abakenyezi basanzwe baza kurondera abana kugira ngo bagende kubonsa. Muhammad rero yaciye agenda konkerezwa ruguru muntu uzenya atwagwa n'umukenyezi yitwa Halimatu Asadiya. None Sheikh Hassan uyu mukenyezi Halimatu Asadiya yamutwaye gute byagenze gute kumengo kwanza Muhammad sallallahu yari imfuvyi kandi uribuka ko Abarabu ntibakunda konsa cyane kurera umwana w'imfuvyi kandi Muhammad nawe yari imfuvyi kuri se wiwe. Byagenze mwene wacu dukurikira nukuri ibya Muhammad ni gitangaza. Raba kino gitangazo gihambaye cyane gose kino gitangaro gihambaye cyane gose no kuvuga uyu Halimatu Asadiya yaje mu bisanzwe azaniye n'abandi bakenyezi bashika ku 10 baje hajya imaka kurondera abana kuko ivyo babikora nk'akazi. Hanyuma abakenyezi bahajya mu gisagara c'Imaka kurungika abana babo kuja konkerezwa mu misozi baba bafise intumbero kugira ngo umwana agende daboro aronke ujya muyaga originale kabisa umuyaga nyezina wikirere nyacu kitarinjirwamwo n'ama industry imyaka myinshi kugira ngo aronke ubuzima bumeze neza. Ikindi cya kabiri ashobore kuronka kumenya ururimi rw'Icyarabu rumeze neza rugororotse kuko kenshi cyasa nindero kavukire kuko uravye indero ya ruguru n'indero yo mu gisagara usanga bidata. Nico gituma rero Abarabu mwene wacu barungika abana babo genda konswa mu misozi. Abo bantu bonse abo bana Sheikh Hassan baba ari nkumi cyangwa baba bafise nabo nyina abana bagomba kuba nabone bafise abana bonsa kuko umuntu w'inkumi ntashobora kuronka amaberebere kandi babonsa kubwo kuriwa barahembwa. Nico gituma rero uyu mukenyezi Halimatu Asadiya wewe yazaniye n'abandi bakenyezi 9 baje kurondera abana bonsa. Niho rero uyu Halimatu Asadiya wanashaka yari n'umukene yibera mu mahema kumwe n'umugabo wiwe Al-Harith bibera mu mahema hiyo oye mu misozi. Ariko Halimatu Asadiya yarafise n'intuzenya n'igitwazi ciwiwe cari magoyage kitanakomeye n'iki ibintu nk'ivyo oye. Ariko igitangaro uravye ingene bavuye mu misozi baje bajya abakenyezi bandi 9 baramusize Halimatu Asadiya kubera ko wewe yarafise igitwazi kitanyaruka kubera ko kigwaye. Halimatu Asadiya yaje gushika mu nyuma asanga bajya abakenyezi bamaze kugira iki bamaze kuronka abana bonse. Wewe ashitse yaciye agenda kwa Amina arabaza ati mbega noronka umwana none genda konsa baramwemerera. Ariko arabaza ati none uyu mwana se wiwe ari hehe barambwira ati ni imfuvyi ntagira se. Halimatu Asadiya yaravuze atoya sinokonsa umwana atagira se kuko sinoronka impembo. Yaciye yigira ariko arazunguruka arabura. Amaze rero kubura umwana Halimatu Asadiya yaciye abwira umugabo ati reka twigire twabuze umwana ukuza konsa. Ariko bamaze gushika mu marembo bagira basohoka igisagara ca Maka Halimatu Asadiya Sheikh Hassan yabwiye umugabo we Al-Harith ati oya si vyiza ko twogenda tudatwaye umwana kandi abandi batwaye umwana reka dusubire inyuma dutora ujya mwana w'imfuvyi ko nyene kugira ngo tugende kumurera ntaco Imana izoduhezagira. Baraje baramwakira bamaze kumwakira mu bitangaro bihambaye vyabaye mwene wacu no kuvuga ko twakubwiye ko kijya gitwazi ca Halimatu Asadiya cyari gitwazi magoyage kitagenda neza. Bamaze kwakira ujya mwana Muhammad Halimatu Asadiya amaze kurira ku gitwazi ciwiwe n'ujya mwana Muhammad aho nyene kijya gitwazi ca Halimatu Asadiya cyaciye gikomera kironka inguvu kuruta ibindi bitwazi byose byariho muri ico gihe. Ari naco gituma bamaze kumijuka rero bavuye imaka bagiye
urabona ko bari abandi bakenyezi bazananye bari bamusize umwanya munini ariko kijya gitwazi carirutse gushika naho kibashikira bajya abandi kiranabarenga gushika naho Halimatu Saadiya ariwe yatanguye gushika hariya mu gisagara ciwabo avuye imaka byerekana ko iki ni gitangaro gikomeye uno mwana n'igitwazi yuriyeko cyaciye gikomera cyaciye kironka inguvu kandi cyari gisanzwe kigwaye bikwereka ko rero hari uyu mwana yari umwana adasanzwe ariko araza mwisi hanyuma Hassan no kuvuga ko Halimatu Saadiya amaze gutwara Muhammadi yaratanguye kumwonsa ariko agishika mu nzu kwa Halimatu Saadiya haci haboneka imihezagiro idasanzwe ingabirano nyinshi inzara irahera ibifungurwa biraboneka birabo musesekara haci haboneka imvura igwa kandi imvura yari yarataze nico gituma uyu rero Muhammadi muvani uri kuradukurikirana yaciye amara imyaka 2 kwa Halimatu Saadiya ariko aronka niho rero amaze konka iyo myaka 2 yahavuye aca aracuka amaze gucuka rero niho Halimatu Saadiya yaciye amusubiza kwa nyina wiwe Amina imaka kuko ikiringo abana bonswa imyaka 2 none Sheikh Hassan aho nyene amaze kumusubiza muhira kuko urumva yamushanye muhira habonetse inuzenya ibintu byinshi byiza umwimbu uriyongereye urumva Halimatu Saadiya nkuko byari masezerano imyaka 2 heze yaramusubije kwa nyina ariko amaze kumusubiza kwa nyina Halimatu Saadiya yaciye asaba Amina ati ndagusabye rero nta mpembo je nkikeneye urumva ariko ndagusabye umumpe uyu mwana wawe tugende kuguma twibanira kuko Halimatu Saadiya yavuga ati uyu mwana hamwe no mwikura ingabirano zirabura reka tugumane kugira ngo nibereho mu ngabirano zidasanzwe ibintu bigende neza hanyuma Amina nawe yaramwemereye Halimatu Saadiya aca asubirana na Muhammadi mu misozi hariya none yaciye amara imisi ngari no kuvuga ko amaze gusubirana na Halima na Muhammadi mu misozi yaciye amara amezi 3 yamaze amezi 3 ariko rero nagira ndakubwire ko muri aya mezi 3 hari ikintu cyabaye cyatumye Halimatu Saadiya atifuje kubandanya arera Muhammad ico kintu turagikeneye ikintu gitangaje giteye ubwoba cyateye ubwoba Halimatu Saadiya cyagenze gute no kuvuga uyu Halimatu Saadiya yarasanzwe afise uwundi mwana yonsa nyene ariwe muvukanyi wa Muhammad kubwibere basangiye ibere mwana rero imyaka 2 bashaka kumenyesha yuko umuntu murashaka kuvukana kuri mama nundi mshaka kuvukana kubera munsi rimwe unabone ibintu abantu batazi mbwa bari bakwe kubimenya unabone n'umuvukano hanyuma rero igihe kimwe rero aba bana Muhammad n'ujya mwene wabo urumva bariko barakina inyuma y'inzu niho uyu Halimatu Saadiya yagiye yumva ujya mwana wiwe rero yivyariye amuhamagara ati mama ingurabe Halimatu Saadiya araza yiruka kuza kuraba aca sanga Muhammad ariko ararangamiza mwijuru ariko ararangamiza mwijuru amara umwanya munini arangamiza mwijuru niyo rero Halimatu Saadiya yamubajije ati mbega mwana nigiki gituma uguma urangamiza mwijuru aho oye ni imyaka 2 n'amezi 3 Muhammad aramubwira ati jewe igenda ariko ndakina n'uyu mwene wacu haje abagabo babiri bambaye impuzu zera abantu babiri beza badasanzwe mbona kumengo na bamalayika abo bantu baranyicarika hasi maze kunyicika hasi mbona umengo baransatuye mu gikiriza bakuramwo ikintu naka mbona umengo baranyogeje neza hanyuma mbona umengo barasubiye kunteranya hanyuma baca baragenda aha rero ndaba hejuru nariko ndabakurikiza amaso ingene bagenda bamijura bagenda Hassan Halimatu Saadiya amaze kumva ico kintu cyaramuteye ubwoba cyane gose cyaramuteye ubwoba cyane gose ati uyu mwana rero ni mwana gushika kuri no mutatubana ariko akaba ariko arakorana n'ibiremwa byo mwijuru umva sindamuzi nituzi nani biragoye kugira ngo ndamugumane nico cyatumye rero Halimatu Saadiya acavuga ati reka dusubize uyu mwana hehe imaka niho rero yaciye amusubiza imaka nukuba ko Muhammad acasubira kwa nyina wiwe imaka hanyuma Halimatu Saadiya Hassan amaze gushika imaka Amina yaramaje ati kubera ko cyumugarukana n'ingoga niho rero Halimatu Saadiya amubwiye ati uyu mwana wawe namubonye ko ibitangaza bidasanzwe nico gituma ndamugarukanye Amina aramaze ati nibiki wabonye aramwiganira vya bindi amubwira nibindi hanyuma Amina aramubwira ati wewe ivyo nivyo bigutangaza ati je kuri uyu mwana wiwanje ndamaze kubona ibintu byinshi cyane gose birengeye ivyo wewe uri kuravuga ko woba umaze kubona ati je uyu mwana yatanguye kuntangaza akirimbanye ati jewe igihe ndamuro nkibungenze nkifise imbanyi yiwiwe nama narose indoto nkabona nibarutse ariko maze kumwibaruka nkaca mbona abaye umuco umurikira isi yose ibi bintu nagiye ndabona bidasanzwe ati kandi iyi mbanyi y'uno mwana je nkimwibungenga rimwe abandi bakenyezi baremeyegwa n'imbanyi niki
jewe numva umengo nakababi numva umengo ndacyaraga kumi numva umengo nta kintu mfise mu mbanya ati urumva ko uyu mwana ivyiwe je na jewe byagumye bintangaza ari naco gituma rero ariko Halima ntiyasubiye kumutwara yaciye amugumiza hajya yarakanzwe imbere hari ibindi bizoza bisumba ivyo yaciye amugumiza hajya nyina y'inuma y'Imana Muhammad salama ariwe Amina yaciye amwirerera we yonye n'ubwiwe cyane byagenze gute naam no kuvuga ko rero kuva muri ico gihe Muhammad yafise amezi imyaka 2 n'amezi 3 yaciye agumana na nyina wiwe aramurera gushika ku myaka 6 Muhammad yamaze imyaka 6 niho nyina wiwe Amina yaciye yitaba Imana yaciye yitaba Imana nukuba ko kuva ico gihe Muhammad acaba imfuvyi kuri se na nyina agifise imyaka 6 muri ico gihe cyasani yaciye agenda kuregwa nande kuko yarakira umwana muto yagomba kuronka indero yagomba kuronka abavyeyi bamurera bamukurikirana yaciye agenda kuregwa na sekuru wiwe nawe akaba yari Abdul Muttalib ariko kandi umwana afite imyaka 6 aba agikeneye umuvyeyi w'umugore yo mukurikirana kumbere muri utunaturiya hariho uwundi mu mama yari hajya muri Hayubani Hashim yitwa Ayman uyu Ayman niwe kandi yaciye aba hagufi na sekuru w'intumwa y'Imana Muhammad sallam mu gukurikirana ibijanye n'indero yiwe uyu Ayman nukuvuga ko ntiyabaye nk'umurezi wiwe yamutwaye iwiwe ariko yabaye nk'umuvyeyi amukurikiranira hajya arerewe kwa sekuru wiwe hasa kandi ntibagire yuko uyu sekuru yari umwami Abdul Muttalib yari umwami hanyuma kandi ntibagire yuko namwebwe mutwumviriza yuko uyu umwami abafise inganji we intebe y'icubahiro y'ubwami inuma y'Imana Muhammad sallallahu ari umwana mutoya yarakunda kenshi gose kwicara kuri irya ntebe gushikaho bajya bakurayishi burya bwoko bwabo bahora bagiza kubwira sekuru bakamubwira ati iki nigitangaza kubona umwana yicara ku nganji yawe kandi nta muntu numwe yubahuka kuyicarako mugabo sekurushe Hassan yaca babwira ati uyu mwana ndabona ko azova mu gitangaro gikomeye gose afise kazoza kadasanzwe rom gushikaho abayahunzenya bakureshi baratangara gose Hassan kubwo rero amaze kuregwa na sekuru munyu mumegarari yarizwe na se wabo ariwe Abu Talib byagenze gute kugira Abu Talib amufate amurere yamureze gute ego no kuvuga ko rero Muhammad muri ico gihe ariko arererwa kwa sekuru wiwe kuva afise imyaka 6 no kuvuga mama we yitavye Imana sekuru we Abdul Muttalib yaramureze amurera imyaka 2 Muhammad akwije imyaka 8 sekuru we Abdul Muttalib yaciye nawe nyene yitaba Imana amaze kwitaba Imana ariko yasize ahanuye ati uyu mwana ndazi nkurikiranye kuva ido nindo giwiwe ndabona ko umwana w'igitangaza n'umwana adasanzwe ati rero ndasavye ko uyu mwana je ni n'abantagihari ace aregwa kwa se wabo yitwa Abi Talib uyu se wabo rero yamugomwe kubera ko yari mu bana biwiwe no kuvuga ko yari asanzwe azi neza ko ari umunyembabazi yarabona neza ati uyu azorera neza umwana wa murumunawe amurere neza aho jewe sekuru ntahari umva ro kuva ku myaka 8 Muhammad yaciye agenda kuregwa na se wabo yitwa Abu Talib inyuma yuko sekuru wiwe yaramaze kwitaba Imana Abu Talib rero yaramureze neza kandi yaramukundwa akaza kuruta n'abandi bana biwe yarafise kandi byagomba kubuko Hassan hinge gatoya byagomba kubuko kuko Muhammad kuntu yarameze inyifato yiwe burya umuvyeyi umwana wiwawe azova mu imbuto y'ubuntu umubona hakiri kare Muhammad rero ibintu yerekana kuva kiri umwana muto vyari ibintu byatuma abantu bose bamukunda nawe Hassan iyo uhabwa kumurera wari kumukunda kuruta uko ukunda abana biwawe kubera ingeso nziza z'ubugwaneza yarafise kubwo rero Hassan mbega uyu Abi Talib amaze kuronka inuma y'Imana Muhammad salama kubera ni se wiwe n'umuragi wa se wiwe ni se we yasize amuraze ko ari wazomurera wewe habonetse iki habaye iki nta gitangaro kimwe cyo cyarabaye no kuvuga ko rero se wabo Abu Talib amaze kuba ariko aramurera Muhammad Hassan ibitangaro byarabandanije kuba ibintu bidasanzwe byarabandanije kuba yaramureze kuva muri umwaka w'8 gushika aho Muhammad ashika ku myaka 12 kandi kindi womenya mwene wacu kubera ubweranda Muhammad yarafise byatuma na se wabo ntiyashobora kumusiga yagiye mu ngendo ziwiwe ni nkuko kandi atawundi muntu mu bana biwe yafatana nawe urugendo rero tubwira urugendo rumwe bo barafatanye nibyo niko nakubwiye ariko Muhammad wewe hageze ko uyu se wabo Abu Talib amureze
afata urugendo byabaye ngombwa ko ajana na Muhammad. Icyo gihe Muhammad yari afite imyaka 12 afatana nawe urugendo rwo kuja hehe Isham. Ubwo rugendo ntabwo rwari urugendo rwa mbere kandi ari urugendo rw'ibidandazwa kuko bari basanzwe bakora ibidandazwa ni nkuko kwa za Dubai uno munsi. Ubwo rugendo rero bamaze kurukora urabona ni mu bugaragwa muri ijya nzira bagomba gucamwo hariho ahantu hari abantu imihana y'abantu. Muri iyo mihana hariho mwo umuhana umwe w'umuntu yari umukasisi. Kasisi no kuvuga bajya abantu bize injiri, bajya abantu bize injiri no kuvuga dufate abapadiri. Urumva hariho umupadiri muri iyo nzira yaba muri iyo nzira yitwa Bahira. Mbere kubandanya tubwire abantu batumviriza yuko ungendo bafata bo za ingendo z'amafarasi z'ingamiya n'izari ingendo z'indege nk'ubu tumeze uno munsi kandi naho zo yabari ingendo z'imodokari urazi ko hari ahantu henshi imodokari shikiga hagarara mugabo ico gihe na modokari zari zihari nta ndege nta train nta kintu nakimwe kandi Sheikh Hasani batubwira muri tarikh muri histoire ko uyu mugabo yitwa Bahira kugira ngo aze kuba muri iyo nzira siyo hantu yarasanzwe aba nuko yasomye mu vyagezwe arabona icandiko kivuga ko umuvugishwa mana wa nyuma azoca muri iyo nzira agiye Isham. Bica bituma rero avuga ati reka je ngende nimukire muri iyo nzira kugira ngo ndabe ko noronka amahigwe yo kuzobona uyo muvugishwa mana kuko yari afise ibintu byinshi by'ibimenyetso bizomuranga uyo muntu. Nivyo rongera nakubwire nga aye mwene wacu uri kuradukurikirana uyu Bahira uyu mupadiri yabonye icambere. Uyu mupadiri yarasanzwe amenyereye abantu baca muri iyo nzira bagenda mu bidandazwa byabo ariko imbere yiwe hari ahantu bakunda kwicara. Sasa rero uyu mupadiri agize atya yabonye abantu bariko baraza mu bugaragwa kure urabona nta misozi yari ihari baza kure ariko icambere yabonye gitangaje yabonye bajya abantu uko baza urazi ko nuruzuba gusa ariko abona hariho igitutu kigenda kibapfutse hejuru yabo kimeze nk'umutaka kibapfutse hejuru yabo kitagira ukuboko bafata n'iki ibintu nk'ibyo ivyo navyo amaze kubibona Bahira yaciye abona ati aba bantu s'abantu basanzwe nkuko dusoma mu vyanditswe vya kera za Taurati n'Injili. Aba bantu hagomba kuba harimwo umuntu adasanzwe wa muvugishwa mana agomba kuba ari muri aba bantu. Cyasa nico cyatuma ico gitutu cyari kimwe mu bimenyetso bizoranga iyo ntumwa y'Imana. Biranga iyo ntumwa y'Imana kubera hazovukira ni mu bugaragwa Imana izomubakira igitutu kigendana nawe. Kandi Sheikh Hassan ico gitutu menya cyari ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wenyene nta wundi mwana yigize akironka. Oya nta wundi. Hayindi ntumwa y'Imana nimwe yigize ikironka. Hayindi ntumwa y'Imana yigeze ikironka ariko abandi izindi ntumwa z'Imana zageze raronka ibindi bitangaro. Hari abandi batumwa Imana yagiye iraragiza abamalayika kugira ngo ntibatsitare no kwibuye biranditswe ari aye. Bahira rero uya mupadiri Bahira amaze kubona ico gitutu kiza kiri hejuru y'abajya abantu yaciye ategeka abo mu rugo rwiwiwe ati nimutegure inzimano je nshaka nzimane bajya abantu ndabahagarika kugira ngo menye ivyabo hagati muri bo harimo ikintu kidasanzwe baca barategura inzimano bajya rero baraza bamaze gushika hajya hagufi ya Bahira baragerageje kwicara baricara nyene nkuko bisanzwe kuruhuka baragira escale dufate muri make niho rero Bahira yaciye abahamagara ati nimuze nabategura inzimano bamaze kuza haraje ariko baratangara barambwira bati none Bahira we misi yose abantu twamaduca ngana nta narimwe wari bwatuzimana none uno musi bigenze gute